Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka mu gisata ca politike ndetse no ku bihangange biri mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Ni amakuru aza kugaruka kuri raporo yahawe yaraye isohowe na rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu, irimwo amakuru menshi abarundi batazi. Iyi raporo rwose ikaba igaruka ku migenderanire iri hagati ya Perezida Ndayishimiye n'ibindi bihangange bitandukanye biri mu butegetsi mu gisirikare, mu gipolisi ndetse no mu mugambwe, ndetse na Reverend Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyi raporo kandi iragaruka ku nguvu za Perezida Ndayishimiye inyuma y'ikurwa rya General Arenguiyome Bunyoni, ku bubasha bwa Reverend Ndikuriye kumbonera kure ku masosiyete ya Ndikuriyo avanga inyungu ziwe bwite, ibikorwa vy'umutekano n'inguvu z'igihugu. Iyi raporo kandi yerekana ko amabi y'imbonera kure abandanya kubera impigi zigenda zihabwa n'abategetsi batandukanye, naho Ndayishimiye agishika we yashaka kugabanya uruhare rw'imbonera kure mu gihugu. Naho biri gutyo kandi iyo raporo irerekana ico Ndayishimiye na Ndikuriyo bahuriyeko: gukumira umugambwe seneri no kwiburagiza mu matora yimirije. Iyi akaba ari seneri rwa ruhande ruyoboka umushingamateka Honorable Agathon Rwasa. Iyi raporo kandi irerekana ingene Ndikuriyo yashoboye kugumaho naho imigambi yo kumusitura yariho, ikibaza nimba Perezida Ndayishimiye azobandanya kugerageza kumwaka inguvu. Ubwo iryo shirahamwe riharanira agateka ka zina muntu iminsi iri imbere ngiraca abitsa amabanga ku bizokurikira hagati y'abagabo babiri ndetse n'ibindi bihangange bitandukanye biri mu butegetsi. Ariko iyi raporo ikemeza ko gukura Reverend Ndikuriye atari ikintu coroshe kubera ko afise imizi ikomeye mu nzego z'ibanze mu mugambwe nk'uko vyogenda no ku bindi bihangange. Kubw'iryo shirahamwe hari ibihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko bagaruka cyane kuri Reverend Ndikuriyo ngo agafatwa nk'umwe marota kubandanya umurongo wa Nkurunziza kandi babangamiye imwe mu migambi y'ivyo Ndayishimiye ashaka guhindura. Muri urwo rugamba rero iryo shirahamwe rikavuga ko gushika ubu Ndayishimiye afise amahirwe yo gukura mu gisirikare, afise amahirwe ahambaye akura mu gisirikare kubera ko ashigikiwe na General Prime Niyongabo, nubwo nawe hari amakuru avuga yuko mu minsi yeze hari amanama yariko arategurwa yo gushaka kumubogoza mu banga arimwo, akagumana andi mabanga yoronkejwe muri uyu mwaka nk'uko tugiriko kubitohoza tukazobashikiriza igihe cavyo gishitse. Nayo biri gutyo kandi iyo raporo ikavuga ko Ndayishimiye ashobora kugira ingorane hamwe yo kubaho kubangamira inyungu z'ibihangange bimwe bimwe kandi bikomeye. Kavuga ko ivyo bihangange biterekwa umukuru w'igihugu agoyagoya nk'uko biterekwa umukuru w'igihugu afise inguvu nyinshi cyane ku buryo yohonyora inyungu zavyo mu gihugu. Kubw'iyo raporo rero ivyo bihangange ngo vyo ico bikora no gushira hejuru inyungu zavyo bwite, hagakurikira inyungu z'umugambwe, ubwanyuma hakaza inyungu z'igihugu nk'uko tugiye kubigarukako. Ndabahe kaze muri ano makuru, mbibutsa kandi gufyonda subscribe canke s'abone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo mutoja mucikanwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mbonesha kure, musangize bagenzanya no makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezweko. No Muhuza TV rero ndabahe kaze muri ano makuru. Uti kwigarurira kazoza ko Burundi. Uyu niwo mutwe w'iyo raporo y'amapaje 80 yasohotse uno munsi ku kungene Burundi bwifashe inyuma y'amatora yo muri Rusama umwaka w'ibihumbi 2020 mu vy'agateka ka zina muntu na politike. Iyo raporo yasohowe n'ishirahamwe Burundi Human Rights Initiative yitwa Minimiser la Souvenir Murantunge. Ibitari bike rero bigize raporo tuzogenda tubigaruka ko buke buke. Mu bijanye na politiki, iyo raporo irasegura impamvu Pascal Nyabenda atemerewe kurongora ikiringo c'ifata kibanza c'amezi abiri nyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Ikerekana kandi ingene General Prime Niyongabo na Steven Ntakarutimana biyamirije ingingo y'igenwa rya General Bunyoni na Gervais Ndirakobuca batazenda kugaruka muri leta y'u Burundi, ariko Perezida Ndayishimiye akabasigura ko yabikoze kubera yabisabwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyavuye nyuma rero n'ubundi General Bunyoni akuwe mu mabanga, gusa General Ndirakobuca we agasubizwa muri ayo mabanga. Akaba ari we asubirira igihangange General Arenguiyome Bunyoni yarajeje gukurwa mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere kuri ubu akabarizwa mu ihorero rikuru rya Gitega.
Ni raporo ivuga kandi ukungene General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yaraye kwinjira muri leta yari irongowe na Bunyoni. Iyi raporo ikerekana inyurano riri hagati yabo ku ruhande rwa Bunyoni ndetse n'abo ku ruhande rwa Ndayishimiye, kandi ikanemeza ko hamwe Ndayishimiye yohirahira akemera ikurwa rya General Prime Niyongabo mu mabanga y'ubukuru bw'ibiro bikuru vya gisirikare ko ubutegetsi bushobora kuca bumujana. Iyi raporo igashimika ko umukuru w'iperereza General Major Ildefonse Habarurema ari umwe mu bashobora kuba hagati y'impande zibiri zishamiranye kuri ubu, yoba urwo ruhande ruvuga ko ruyoboka arengewe mu Bunyoni, nubwo kuri ubu benshi bavuga ko rutagifise inguvu nk'izo rwari rufise ubwo Bunyoni yari akiri umushikiranganji wa mbere canke se yari akijejwe ayandi mabanga mu gihugu. Ahubwo nabo ngo bakaba bafise ubwoba bose cane bwo gusohora ivyiyumviro vyabo kugira ngo hatava uwo vyohava bikwegera. Ni mu gihe kandi iyo raporo inerekana ukwivuguruza kuranga imvugo ya Perezida Ndayishimiye n'iryo akunze kuvuga atabajije abandi hagira gushira mu ngiro ivyo yemeye, agasanga abakewa biwe babamvye ntibamwemerere gukora ivyo yemereye abarundi. Iyi raporo kandi ikemeza ko bibandanije gutyo Perezida Ndayishimiye azotakariza ubukuru bwiwe ku rugero rukomeye cyane ku banyagihugu, nk'uko twabwiye ko urwego rw'iperereza matohoza rwaba rwarakoze mu gihugu hose rwaba rwaratangaje ko Perezida Ndayishimiye atoshobora guhiganwa na Agathon Rwasanga mwivane imbere. Ni raporo kandi irimwo amabi yaranze ibihangange bitandukanye aho vyagiye biraca hose. Iyi raporo ikerekana ko bigoye rwose ko hobaho impinduka mu gihugu mu gihe ivyo bihangange vyose biguma bishirwa imbere, kandi ivyo bikaba bizi ko icambere kije imbere ari ubukunzi bw'inda bwabo, igihugu kikaza hanyuma. Nayo arengewe mu Bunyoni na Ndakugarika bafatwa nk'abacuditse kandi bahuriye ku bintu vyinshi bitandukanye mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Iyi raporo yarashizeho ubudasa hagati y'abo bagabo babiri. Arengewe mu Bunyoni n'ubundi we yarazwi nk'umuntu yikunda cyane ngo kuva akiri ku rugamba, akunda amahera ku rugero rutangaje, atagira impuhwe na zikeyi, akengera bagenzi we kandi w'amayeri menshi cyane, ngo arazi kwiyorobeka ku buryo yamenya gukoresha abandi hageze ibyaha bikomeye maze ukuboko kwe ntigushobore kuboneka. Bunyoni akaba yarazwi ko atigera yemera kuguma mu bihe murantunge, kuguma mu mbibe z'amabanga yiwe, yama akeneye ibisumba ivyo agezemwo. Asanzwe kandi akaba yari umwe mu bari basanzwe yinubwa rwose n'abo bagendanye, ariko nawe yamana amayeri yo gucunga abansi afise muri CNDD FDD. Aho Ndakugarika rero ari nawe yasubira arengewe mu Bunyoni mu kibanza cyo kuba umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi atandukanira na Bunyoni. Iyi raporo ikavuga ko Ndakugarika nawe hari ivyo yarahuriyeho na arengewe mu Bunyoni, ariko akaba yaratandukaniye na Bunyoni ko yarazwi ko arinda cyane, akaba ari muri bake ku rugamba yajana n'abasoda bato akagwanira hamwe nabo. Ndakugarika akavuga ko yamye yica abo yita abahemu naho baba basangira urugamba, ariko iyo atari mu rugamba akabazwi nk'umuntu aganira n'abandi atera inkuru kandi ashobora gufasha bagenzi biwe. Mu gihe rero ku rugamba Bunyoni we yarazwi nk'uwashobora kugurisha imfungurwa kandi abasirikare biwe bariko baricwa n'inzara, Ndakugarika canke se General Gervais Ndirakobuca we azwi nk'utoshobora kwihanganira bonona amatungo y'umuhari bakayagira yabo, ari navyo vyoba bisigura ingingo yigeze gutangaza zo kurwanya ibiturire mu bushikiranganji yarajejwe bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Iyo raporo ikerekana ko abagabo babiri bameze ko hari kandi n'abagabo babiri bameze nk'ibikoresho vya Bunyoni kuri ubu, ariko nabo bakaba baragabanije umurindi babikorako. Desire Uwamahoro uyu niwe yafatwa nk'ikiganza ca General Bunyoni, mu gihe Joseph Mathias Niyonzima Batazira Kazungu ari we yafatwa nk'ikiganza ca Ndakugarika. Uyu kandi Desire Uwamahoro tubibutse ko nawe kuri ubu apfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi, aho mu kibanza cari gipfungiwemwo Bunyoni, mu gihe Bunyoni we yungururijwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Uyu Joseph Mathias Niyonzima Batazira Kazungu afatwa nk'ikiganza ca Ndakugarika kuri ubu we n'ubundi akaba acidegembya, ndetse bikaba binavugwa ko akomeza gukora ibikorwa vy'iperereza. Raporo igaruka kandi ku ruhara rw'abandi bagabo babiri bari bakomeye mu iperereza mu gihe bari bazwi mu mabi menshi, aho
nabo kandi bakaba bararonkejwe ayandi mabanga, aho kazamwo Colonel Alfred Innocent Museremu yatwaye iperereza mu gihugu hagati ndetse na Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka yarajejwe umutekano mu iperereza. Iyo raporo ikerekana ko hari agahengwe kari kabonetse mu bijanye n'agateka kazina muntu mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, cyane cyane bivuye ku mategeko yahawe imbonerakure mu gihugu cyose ko zidakwiye kwivanga mu bikorwa by'inzego z'umutekano. Ingingo ntizari zaryoheye na gato bya bihangange bishira imbere iterabwoba mu gihugu. Iyo raporo ikerekana ko ibintu vyahindutse rwose igihe habaye ibitero vy'abagwanyi mu myaka iheze. Hari icambere cyabaye muri Myandagaro no muri Nyakanga umwaka wa 2020 kwandaniza muri iyi myaka turimwo, aho umurwi Tabara witwaje ibigwanisho ubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo wariko uragira ibitero vyinshi ngaha mu gihugu. Arono Ndayishimiye yivuguruje amajambo yiwe ndetse akanahamagarira imbonerakure gushirira bikaboneka nk'insinzi y'abashira imbere iterabwoba. Kuva ubwo ivy'agateka kazina muntu vyarasubiriye kuyangara, kuko benshi kuri ubu bafatwa bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu vyose bigizwemwo uruhara n'imbonerakure ndetse n'abatwara iperereza mu ntara. Bikavuga ko udashimwe n'abategetsi canke se utishimiwe n'abategetsi n'ubundi birangira bamwagirije guhungabanya umutekano w'igihugu canke se no gukorana n'imigwi y'abagwanyi bigaheza yinjijwe ibohero. Raporo kandi ikagaruka rwose ku gacerere ka Seneri n'umukuru wayo Agathon Rwasa inyuma y'amatora, bikaboneka ko demokarasi igeze ahatemba kubera igihugu kiriko ciganzirwa n'akarwi gatoyi ko muri CNDD FDD. Ni raporo kandi ishimika cyane ku nguvu Tanzania isigaye ifise ku Burundi, aho wahoze atwara Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete asa n'uwagize uruhara mu igenwa ry'abategetsi bamwe bakomeye. Bamwe mu bategetsi ba Tanzania kandi ngo bakaba banafise inyungu z'ubudandaji, harimwo ubutari gitoro, kunguruza abantu n'ibintu basangiye na bamwe mu batwara Burundi. Mu minsi iri imbere naho tukazobaha inkuru zirambuye ziri muri iyo raporo, abazi inkuru zirambuye ziri muri iyo raporo zwe n'iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mugihe kandi mu yandi makuru hari byinshi vyavuzwe muri iyi ndwi, ariko navyo reka tubigaruke ko gatoyi. Muri iyi ndwi haravuzwemwo ikurwa ry'umwe mu bakuru b'ibihugu ngaha ku isi, akaba ari umukuru w'igihugu ca Syria, mbere akaba yaratewe kudeta agahungira mu gihugu c'Uburusiya nk'uko amakuru adushikira bitangaza. Uwo nta wundi ni Bashar al-Assad, yatembagajwe mu minsi 3 inyuma y'uko tubageza ko iyi nkuru. Mu mwaka wa 2011 abanyasiriya baragumutse bariyamiriza intwaro y'igitugu ya Perezida Bashar al-Assad. Muri myaka hagati y'2010 ndetse n'2011 abanyagihugu baragumutse mu bihugu vyinshi vy'Abarabu bashaka kwikura ko intwaro z'igitugu. Ivyo vyahereye muri Tunisia birangira bitembagaje Perezida Zine El Abidine Ben Ali. Mu Misiri vyatembagaje Marshal Hosni Mubarak, cyo kimwe no muri Yemen vyatembagaje Perezida Ali Abdallah Saleh. Hari ibihugu kandi nka Jordania, Maroc, Algeria abategetsi baho bamenye kuvyifatamo neza, maze bafata ingingo zihindura ibintu. Hari n'ibindi bihugu abategetsi vyaciye vyinjira mu ntambara, aho akaba ari nko muri Libya kwa Colonel Muammar Gaddafi akaba yaranahasize ubuzima. Muri Syria Perezida Bashar al-Assad we yahisemwo intambara. Ni intambara yahitanye abanyagihugu barenga 500,000 kandi yongera ituma abandi benshi bahunga igihugu. Iyo ntwaro yatembagajwe ni intwaro yari imaze imyaka 53 ariyo itwara igihugu. Mu mwaka w'1971 umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Syria General Hafez al-Assad yatembagaje ubutegetsi acatwara ico gihugu imyaka 29 gushika apfuye mu mwaka w'2000. Yari intwaro y'igitugu yishe abatari bake. Uyu Hafez al-Assad yari yateguye ko azosubirirwa n'umuhungu wiwe w'imfura, ariko iyo nawe acahitanwa n'isanganya ry'imodoka mu mwaka w'1994. Umuhungu rero wa kabiri Bashar al-Assad yariko yiga amashuri y'ubuvuzi mu Bwongereza. Samutuma ko ubutarariye amushira muri kaminuza ya gisirikare yongera yiga ibijanye n'imigenderanire y'igihugu n'amakungu kugira ategurwe kuzotwara Syria. Se apfuye mu mwaka w'2000 Bashar al-Assad yahawe ipete rya general acagirwa umukuru w'igihugu.
mu myaka ya mbere y'ubutegetsi Perezida Bashar al-Assad yaragerageje kuzana impinduka mu gihugu, gusa mu nyuma vyarahindutse agaruka ku ntwaro y'igitugu nka se. Akarorero, muri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2011 abanyagihugu ba Syria baragumutse biyamiriza intwaro ya Perezida Bashar al-Assad, aho Bashar al-Assad akaba ariwe yahisemo gufyonda abanyagihugu biwe akoresheje ibigwanisho. Abashika 500 barasize ubuzima, amamiliyoni yabo asanzara mu buhungiro mu gihugu ca Turukiya, Iburaya ndetse n'ahandi. Ni mu gihe igisirikare ca Bashar al-Assad cari gifise ibice birenga 80% vya Syria, ariko imirwi myinshi y'abaroberi ntigeze ashobora kuyiheza. Iyo mirwi yari inyegeye mu duce twinshi twa Syria. Bashar al-Assad akaba yaboneka kandi nk'unesheje abamwiyamirije mu mwaka w'ibihumbi 2011. Bashar al-Assad yafatwa nk'akarorero ku ntwaro kandi zitandukanye mw'isi. Gusa reka tugaruke ku catumye atembagazwa inyuma y'imyaka 14 y'intambara. Abaroberi batembagaje Perezida Bashar al-Assad bafashe igihugu mu minsi 12 gusa. Biragoye kuvyumva mu gihe vyari vyarabananiye mu myaka 14. Ariko icahindutse gikomeye nuko abanyamahanga bahora bafasha Bashar al-Assad atavyo bashoboye ubu. Abambere bari baramutabaye ni Abarusiya, bari bafise ingabo, indege z'intambara n'iperereza muri Syria. Intambara yo muri Ukraine yatumye rero Uburusiya butaronka abasoda baza gutabara Bashar al-Assad. Ikindi gihugu cahora kimufasha cane ni Iran, nayo iri mu kibazo kubera intambara zo muri Liban zatumye Israeli isambura inguvu z'abagwanyi ba Hezbollah Iran yahora ikoresha. Mbere rero ifatwa rya Syria rigiye gutuma Iran igira ingorane yaho izohora ica kugira ishikire Liban. Umwanya muto cyane abaroberi barateye barafata ibisagara, baca mu mabohero, barekura imbohe zari zimaze imyaka n'imyaka mu mabero ateye isoni ya Bashar al-Assad. Ni mu gihe igisirikare ca Bashar aho kugwana caboneka gihunga ngo kigiye gukingira umugwa mukuru Damas, ariko Damas nayo nyene itewe ntibagwanye. Perezida Bashar al-Assad yahunze we n'umuryango wiwe bari i Moscow mu Burusiya. Ivyabaye wame ngo nta gisirikare Bashar al-Assad yari agifise, mu gihe myaka iheze cari igisirikare giteye ubwoba nk'uko benshi babivuga. Iri tembagazwa rero rya Bashar al-Assad ryibukije benshi amajambo akomeye yigeze kuvugwa n'inshingu y'Ubuhinde Mahatma Gandhi, aho yagira ati mu mateka y'ibihugu hamyeho abatwaza igitugu be n'abicanyi bakomeye, gusa hariho imyaka bakomera cyane ugasanga bameze nk'abatoshobora gutsindwa, ariko impera n'imperuka n'ubundi biheza batembagaye. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujikanwe nadushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagera ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.